Woba uzi ko abantu benshi badashika ku ndoto zabo atari uko batabishoboye ariko kubera gutinya ivyo abantu bazovuga. Ndabahaye ikaze muri Trésor Talks. Jewe ni Trésor. Uyu munsi tuzoganira ku kintu gikomeye cyane. Abantu benshi ntibashika ku ndoto zabo kubera gutinya gutwengwa canke gutinya gucigwa imanza n'abantu. Urashaka gutangura umugambi, business, sport canke ibindi, ariko ugaca utangura kwiyumvira ngo bazontwenga, bazomfata nk'umusazi, rimwe na rimwe ukaza wumva ngo uriko urarota, ugaca uheba utaranatangura. Rimwe na rimwe n'abagenzi bawe baragutwenga, baraguca intege nabo batabizi, ariko batazi ko bariko barakwica mu mutima. Nawe ukaja muri bo ugatwenga, uriko uravyirengagiza, mugabo ugasanga birashika nawe ukaba wamaze guheba objectif yawe. Ukuri ni uko abantu bazokwama bavuga watsindwa canke watsinda. None nyimba bimeze uko abantu bazokwama bavuga, ni kuki utogerageza? Abagutwenga uno munsi nibo bazogaruka bakwemera ejo, ariko gusa niwe aba wemeye kuguma ku kivi. Ubwoba bw'ivyo abantu bavuga ni nk'agasho kataboneka, ariko ni wewe nyene ufise urufunguzo rwo kugafungura. Ntureke amajambo y'abantu agena ubuzima bwawe. Tangura, naho woba ufise ubwoba, naho boba bariko baragutwenga, ni wowe ufise kugena akazoza kawe hamwe n'Imana yawe. Tubwire muri commentaire, woba warigeze kugira ubwoba gushika yaho uheba ico washaka gutangura? Hama iyi video niyaba igufashije, gira subscribe, ugire na partage, udusangize n'ivyiyumviro, hari igihe vyofasha abandi bantu. Bakoze.